abasirikare bava kugira amahonera barashitse bashitse hano ku kino kibuga cy'Ingoma ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Nyenicubahiro banyakubahwa mwatumiwe muri uru rubanza rudasanzwe twabona iruhande yanje hariho nyakubahwa asanzwe twahora dukorana mu minsi iheze kuko umunsi yaronse iteka ridasanzwe kuko bitaza kuvuga ntabyo ntushobora burya umuntu arafite aho agarukira none rero mu kanya aca abashikiriza ingene ibirori by'uno munsi bidasanzwe kandi tutamenyereye ingene biza kugenda mongenera urakuze nagomba mbonereho akanya ko kubaha urutonde rw'ingene ibirori biza gukurikirana kuri uno munsi w'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 ni urubanza ruhambaye mu mateka y'igihugu kandi umwe wese ari ngaha ndazi neza yuko azi urwo rubanza icyo rugamije icyo ari cyo kuko bamwe bararonse ubutumire abandi nabo bashyitse ngaha kugira ngo baze gushyigikira nyakubahwa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu duheruka kwitorera akaba aza kurahira icese arahirira amabanga atoroshe yo kurongora kino gihugu bikaba ari ubwa mbere umukuru w'igihugu arahirira ahantu hagutse nk'aha kuko aza kurahira imbere y'abenegihugu batoye rero yuko yorahirira ngaha kuri kino kibuga cy'Ingoma kiri ku mugwa mukuru wa politike intara ya Gitega. Uko porogaramu rero imeze haramaze gushika abashitsi b'iteka batari bake turategekanya yuko mu mwanya uza kuza nza kubabwira haraza gushika abashitsi baje bavuye mu bihugu byo hanze ducuditse abagenzi b'igihugu cy'u Burundi turaza kubabwira amazina n'ibihugu baje bavamo hanyuma